ko turafasha abantu bashobora kuba bifuza kuja muri Canada bazi yuko bitagishoboka no muri Canada murabishobora amakuru mashasha nibaza yuko bashobora kuzokwishikira ngaha tukababwira ingene bigenda abandi bari bazi ko Canada twayibagiye nibaza ko bashobora kuza tukayibukanya umwe wese agapima amahirwe yiwe hanyuma na Europe abantu benshi bazi ko bidakunda mugabo hari ubu irayira nka Pick to and Travel dufise nk'ubu umuntu ashaka kuja muri nka Denmark ndashaka kumwizeza ko ashobora kuronka visa do visite 100%. Muri make rero mwege mushobora kuronkera visa umuntu hantu visa zananiranye kuboneka n'umunsi abantu muri Canada bavuga ati kabisa nicyo bakigikunda baravyikuyemo mu mutwe ariko ngo muri Pick ngo birashoboka mu bijanye no kuronka visa yo muri Canada n'umunsi abantu benshi baramaze kabisa kudendembukirwa baramaze gucika intege ni gico tuma umuntu yizira Pick mama dokima janye na ma historique bancaire nibiko umuntu sinzi yo bayacapisha canke bayafotora ugacukubita muri dossier oro ambassade ziragira amatohoza mugabo twebwe twituye turakwereka uburyo ki twobikora ku buryo mu matohoza amakuru aza kuba atomoye basanze amakuru atomoye nta kibuza bataguha visa. Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye zirakomeze neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muhereye. My name is Frank the Answer, iyi ni African TV Sondo bikaze wese uriko dukingana uri mu Burundi, mu Rwanda, mu Tanzania, mu Kenya, muri Congo, Iburaya ndetse mu Guvya baranda vuga mu ndetse na Arabi Saoudite, Dubai, Canada, Australia, Zambia, Malawi, Mozambique n'andi hose kwisi mega mwese ndabaha ikaze. Uyu umunsi udasanzwe kandi anagira amahirwe yo kwakira umushinga nahe adasanzwe. Yes, ninye nimbono aho tuza kuyaga byinshi bitandukanye aho kandi n'umugwiza tunga turaguha ikaze. Nakoze cyane. Umeze neza? Yego zemeze neza. Yego. Uramutse abakunzi ba African TV dusaba abakunzi benshi abantu badukurikirana ariko kandi bakunda ibikorwa byo barundi muri rusange. Ndabaramukije aho bari hose. Yego. Ku mazina bitwa nde? Ku mazina nitwa Niyonkuru Vincent. Vincent wakuriye? Jewe nakuriye ahantu henshi hatandukanye. Navukiye mu ntara ya Muyinga. Mu Magume ndahunga nja muri Tanzania. Muri Tanzania mara y'imyaka 8 narizeyo primaire hama secondaire nayize nagarutse mu gihugu. Ego. Muri make wakuriye mu Burundi no muri Tanzania cyane. Ego. Ariko imyaka myinshi yabaye mu Burundi. Imyaka myinshi ubu ndayibaye mu Burundi sesa. Uyiba mu Burundi imyaka myinshi ubonye. Yes, ego. Ni Vincent nyene imbono ni Pick Tours and Travel. Icumbiro caje gute mbega Pick ninde nibiki vyaje gute? Pick to and Travel ni agence de voyage irimwo amaservice menshi dufasha abantu mu kugira ngo baronke amatike y'indege, dufasha abantu kugira ngo baronke amaviza y'ubwoko butandukanye, abaja kurangura, abadandaza, abanyeshure, abaja kurondera ubuzi, abagwayi baja kwivuza, urumva ko bose barashobora kwisanga muri Pick to and Travel. Icyumviro cavugiye hehe rero nka nyene imbono cha Pick to and Travel cavuye ko kuva jewe nkihejeje university nakoze muri iyi industry natanguye gukora muri agence de voyage yitwa Otop abayizingira baca bayibuka ubu ntikiri ku isoko hama ngenda ndakorera abantu uko nyene nza ndabona ama service basaba aho nkora ibibazo bahura navyo hanyuma ndavuga ati uko biri uko ariko kose natanguye kuronka amakuru nshobora guha abantu nashoboye ndafise ubumenyi nshobora gusangiza abantu niko rero kugira Pick to and Travel kugira ngo nshobore kuzanda ndafasha abatwitura. Muri make washatse kugira ngo ushobore gufasha aho bikunda kunaniranira kuko ari benshi bashobora kurondera amaviza ntibikunde ugasanga umuntu arababaye yaragurishije gatongo kiwe ugasanga hagiriye ibibazo muri make aje kugira ngo ushobore kubitorera inyisho. Ugitangura ni intambamyi mbega zihe wahuye nazo? Intambamyi nahuye nazo nkitangura nuko namakuru umuntu abafise nk'ubu hari uri ngaha wumvise ngo viza ubuzi ko ufise amahera uje kuyisaba uciyironka nanje shobora kuba mvuga nti ahantu numvise uburyo narose shobora kuronkeramwo viza umuntu ni direct kumbure nkabijamwo nkasanga tetere umupartenaire site nituye nibaza ngo uri officiel nkasanga nti officiel harazamwe ibibazo byo gushwana n'abantu uwo yanyivye ujya mu numescro kubera ko utara ronka ntuze platform nziza ngwarane za mbere zabizo aho ushobora gucucanamwe n'abakiriya
ntabyo ashoboye byaraze amaresite aza kuza umaze gutangura yego ati ari ibintu umuntu ashobora kugerageza mugabo ugasanga umuntu atanze amahera ariko ugasanga mu nyuma ariko yumvira yuko bamwivye bamuhenze byagenze gute no munsi ni ze service mutanga ngahi wanyu mbere ko twinjira rero mu kuganya izina no munsi service nkuko nabivuze Picture and Travel dufasha abantu kugira ngo baronke amatike y'ubwoko bwose ugiye gutembera araronka itike ugiye muri mission araronka itike ugiye ku kazi yironke visa de travail araronka itike ugiye ku ishuri yarose visa d'étude araronka itike muri Picture and Travel ushobora kuba ari urwaye canke umuryango ufise turabafasha hanyuma havuye iby'amatike y'indege tuca tuza kuri assistance y'amaviza nkuko nabivuze amaviza atandukanye muri iyi minsi tuko dufasha abajene baja kwiyungunganya kugira ngo baronke umufuko wose uronke ifaranga rero tukaba tuko turafasha abajene kuja gukora ubuzi butandukanye muri Dubai dufasha abajene kuja gukora ubuzi butandukanye muri Qatar dufasha abajene kuja kurondera ubuzi butandukanye muri Kuwait muri Albania muri Serbia muri Moldavia ko turafasha abantu bashobora kuba babifuza kuja muri Canada bazi yuko bitagishoboka no muri Canada murabishobora amakuru mashasha nibaza yuko bashobora kuzokwishikira ngaha babwira ingene bigenda abandi bari bazi ko Canada twayibagiye nibaza ko bashobora kuza tukayibukanya umwe wese agapima amahirwe yiwe hanyuma na Europe abantu benshi bazi ko bidakunda mugabo hari ubuyirayira nka Picture and Travel dufise nk'ubu umuntu ashaka kuja muri nka Denmark ashaka kumwizeza ko ashobora kuronka visa de visite 100%. Hanyuma hari ururirimbo duteye abarundi bumva wa Corée du Sud abantu baraza kurondera y'ubuzima kandi muri Picture and Travel watwituye abishure yaba visite muri Corée du Sud ni 100%. Muri make rero mwege mushobora kuronkera visa umuntu hahantu visa zananiranye kuboneka n'umusabana muri Canada bavuga ati kabisa nicyo bakigikunda baravyikuyemo mu mutwe ariko ngo muri Pike ngo birashoboka cyane gose gute bishoboka gute mu bisanzwe ibi bintu by'amaviza biragoye cyane ariko nk'ubu nimba ndiko ndakora Dubai hakaronka abantu benshi n'uwari kararondera muri Qatar byagoranye canke muri Arabie Saoudite byagoranye cavuga ariko arakunda muri Dubai reka bariho nanje nkurikira abandi uko abantu baba benshi niko abahakora ama ambassade ama immigration usanga umva bafise amadosiye menshi bacha batangura kugira n'ama exigence menshi rero shaka kuvuga ko kuri ico ca Canada bisigura ngo ubu mwese muvuga ko byanse bitakivugwa niho hari amashazi kuko nta mugunda nuriyo yego hari umuntu bunye navyumvise ati agiye kabisa kubera ko hari abantu kabisa ubu bamaze barabifuse mu mitwe yabo ivya Canada nimba rero ambassade batakazi muyihaye uwogenda kayiga haba baramwitondera bakavuga ati wewe ko utwibutse ni wigire mwana w'Imana ariko badukurikirana rero baziki ko ari cyo gihe aho benshi bariko bajaza Dubai bariko bajaza Qatar aho usanga no musi ubuzi buriko buragabanuka muri ivyo bihugu bitandukanye urumva ko Canada ni opportunité imwe muri nziza ishobora kubonekera muri Picture and Travel birashoboka rero tuje mu bijanye no kuronka visa yo muri Canada no musi abantu benshi baramaze kabisa kudendembukirwa baramaze gucika intege ni gico tuma umuntu yizera Picture ikintu cyo tuma umuntu yizera Picture nuko tubikorana ubuhinga mu gukora dossier y'umuntu burya iki gituma abantu benshi barabuze amaviza yo muri Canada nuko twari twaramenyereye yuko nimba ushaka ugiye kuja muri conference uvuga ko uri umukozi wa societe runaka ugashuvuga ko ufise compte hanyuma amadokima ajanye na ma historique bancaire n'ibiki umuntu sinzi yo bayacapisha canke bayafotora ugacukubita muri dossier oro ambassade ziragira amatohoza mugabo twebwe twituye turakwereka uburyo ki twobikora ku buryo mu matohoza amakuru aza kuba atomoye basanze amakuru atomoye nta kibuza bataguha visa hari abantu benshi bashobora gushaka bashobora kuba bafise amafaranga kugira ngo bashobore kurondera ivyangombwa byo kugenda ubwo ugasanga kenshi ikibera intambamye abantu na makonti bancaire ajya amafaranga ushobora kuba ari kuri konti
ivyo vyose abashoboye kutwitura turabereka ingene bigenda uburyo woronka amafaranga mugabo yo gutangura dossier canke gukora dossier mugabo konte tariko igisamaje tukagerageza kubibapangira neza ibintu bikagenda murabishobora mubaye ba mbere mu Burundi mubaye ba mbere mu Burundi aho benshi barabiganyiramo aho benshi barabiganyiramo akavuga ati je nabuze amafaranga yo kuri banke byagenze ukuntu nabuze umwizigirwa ariko urumva murashobora kumugira inama zingena amafaranga ashobora kuboneka hama kandi bigakunda uno munsi rero uri kurabikora ntambamye nuno munsi zikigaruka mbega nizi ku bantu ntambamye zigaruka nuko abantu bamaze gucika intege koko uramubwira ukuri kubona neza ko ugize nawe akaguhayo yandi makuru ngo yango batubwiye ko Canada bidashobora benshi bari numva ntushobora kubandanya hanyuma ico twokwizeza abantu kuri ico kintu mwari muvuze cyuko bishiramwo ko n'ubuvuze ngo birakunda bashaka amafaranga bashaka kwiba uraza tukavugana uburyo ki amafaranga uduhaye aba ari mu mutekano ibyo naho tutagushikira aho twavuganye amafaranga yawe atabigiramo mbana yamusubiza turagusubiza amafaranga turavugana nimba twavuganye ko hari amadokima runaka ntegerezwa kurondera kugira ngo dossier yawe ndayikora ukaja muri fingerprint nakoze ya dossier wagiye muri fingerprint tuziriha amafaranga nayarishe wagiye bigashika ambassade igafata iyo ngingo byankiye imbere gose kameme murumva ntushobora kumbwira ngo amahera warishe fingerprint ngo ndayagusubiza ushobora kumbwira ngo amahera nakubwiye ati bana burya turakeneye historique bancaire warayisohoje dufatara amahera bagukuye ko kuri konte kubera usohoje guca umbwira ndayagusubiza mbwa turaharura kameme ukagira ico umutidoga yaho hari kurumva birumvikana ndashika muri fingerprint urumva yuko deja hari icizere nta handi hagira muri ambassade gusa n'uwari wese akabura visa ariko mu bisanzwe mu cizere cyo kugenda umva kiba gihari uno munsi nibiye bihugu mukoreramwe mbega uno munsi nihehe umuntu ashobora kuyumvira avuga ati ahantu ndabona ko hari akarusho gusumba Dubai uno munsi benshi bahurumbira Dubai ugora ahubwo waragiye Dubai ariko mbega hari izindi nzira zo kuja mu bindi bihugu umuntu akaronka y'ubuzima cyane gose abantu bashaka kutwitura barashobora kuronka handi atari Dubai urabona ko Qatar basa n'abayibagiye ariko hari ama opportunity ko turafasha abantu kurondera ubuzi bwo muri Albany aho hose nta ngorane navuze ko dushobora kurondererwa abagiye gukora muri Moldavie navuze ko dushobora gufasha abagiye Corée du Sud navuze ko dushobora gufasha abashaka kuja gukora muri Serbie umva ibyo n'ibindi bihugu bitandukanye dushobora gufasha abantu bakaronkamwo ubuzi atari Dubai ati akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze ariko iyo kagurukiye kaba gakeneye ko kaza kuhahorengana ikintu no munsi mbega nike cizera umuntu yogira ati ngiyo ndiswiri ko n'amaburiburi muhira arashobora kuzanana ko dufaranga tubona no kuunya nkazosanga hariho umwaba runaka waduze asanga hari ikivi cyamaze kwegera imbere yego nibaza yuko naho ntocishura ico kibazo hariho umuntu avuga ati oya birazwi none uri Dubai undi nawe akaba ari muri Serbia hari itandukaniro amahera ya Dubai afise siko gaciro amahera ya Serbia afise bahembwa mu maheho kandi ararenga 300 bahera ku 500 kuduga 500 y'amahero ku kwezi yego mwaba mu 500 uri mu gihe Dubai bahembwa $300 y'idolari 300 uhembwa menshi ahembwa 410 uno munsi kuba hari ugoruka gwinshi riko rubaja mu mahanga bw'u Burundi hari akarusho mbega ku gihugu ubibona gute wewe je nibaza ko akarusho ku gihugu gahari kubera ko nkuko mwabivuze iyo bariyungunganya hariya hanyuma imyaba ikaduga ngaha mu Burundi bariyungunganya hariya ayo mafaranga ava makunga akaza mu Burundi kukurumva barungikira imiryango barungikira hanyuma biragabanya ubukene mu umuryango warufise abana 5 kujya bajya bigoranye barose urugenda aho mu yandi mahanga akazara barungikira $100 akazara barungikira sayeho urumva yuko bataba bakirinda kugira ingorane zo kugira ngo bafungure mu muryango bigenda bifasha uno munsi hariho abantu babona yuko ati burya nta mpamvu yo kuja kuronderera ubuzima hanze nta mpamvu yo kugenda hanze kuronderera ubuzima akarusho nyamukuru kumbura umuntu yabasumuje umuntu hari hari n'unga anyinaka uri hariya abafise access ku mutahe
ngaha dukunda kugira ikibazo urashobora kwiyumvira nk'uko niyumviye Picture and Travel mugabo nkasanga ibi ubona ngaha kubiterura ngo mbe ndabifise nce ntangura nakira abantu biragoye mugabo nasimbira aho hakurya nkaronka 500 bakajyamwa 200 nkabika 300 ijya kontra y'imyaka 2 ishobora guhera fise basi $5,000 by'idolari je nkabivunja ngaha naho noca ngaruka canja kwa Siyoni kudandaza canja muri ville kugira akazembure ubuzima bugaca butangura yego yes ni Picture and Travel ni imwe mushira hamwe ishobora gufasha buri muntu we cyangwa ugwaruka kuja mu mahanga kuronderayo ubuzima butandukanye yes nabonye hari bisagara byinshi bishobora gukundiramo kuba tabuza amatike akarusho nakahe gatandukanye no mu yandi ma agence ko musara ma agence menshi mu Burundi akarusho nakahe ngahi wanyu mege mufise gusumba abandi akarusho nkuko nabibabwiye karahari ndabikozemwo igihe kinini ndazi amastisi menshi yotuma umuntu aronka itike izimbutse wituye Picture and Travel umenya ko urunka itinerere nziza ishoboka atari ya itinerere babaha aruhisha canke ugera mu nzira bakakubwira ati bijya ntibari kugucana ngaha bakagusubiza inyuma canke bakakubloka ni ibintu tumaze kumenyera mbanzi nti ukagiye muri Canada sinamucisha muri Amerika kuko hari umuntu azi kwitika ritike uyiguze ubugeye gushikana aho ushika gusa nebure n'abantu basigaye batatwitura ngo bararonka amatike online itike yaho kubera ko hari iby'ubutazi urashobora kuyigura amafaranga agapfa ubusa ndafise uburorero ndafise na famille yaguriye umwana visa nako itike bayigura online kuko batwituye turababwira ingene bimeze koza online nizi wacu bitandukanye ushaka kubwira 1,100 waja online ugasanga igura $800 mugabo uzobanza ucunge urabe ko ayo $800 utayataye kuko usanga zizunguruka rero uraba mfise visa ya hehe mbega ni nabamfise visa ija mu Bubirigi ni mpaka ncenca mu Burundi Italy ncenca no mu Budagi kugira ngo nshike mu Bubirigi ivyemewe n'amategeko burya ntivyemewe kuri ushobora gushika muri Italy bakakubana ce nturenge no ngaha ku aeroport kenshi ahubwo nturenga no ngaha ku y'Uburundi ubisanzwe utaza kubandanya ntutangura kafsanga $800 yawe yose online uzoyabaza nde none uja kumwitwarira mugabo bakoresha amakarte bashobora gusaba ivyo bita amarambo rusema agarutse ni sawa mugabo kenshi ayo matike nyene ameze uko usanga atanasubizwa none wayahaye umuntu ataboneka invisible abari ngora cyo gituma rero navuga ati akarusho kariho ko kwitura Picture and Travel turahari turafise adresse tuguha ivyo tumenyereye habaye niyo erere urumva ko ushobora kuzuka twitura ukavuga ati ivyo byose bambwiye ko ari mwe mwakoze ikosa hama tugaca dukosora urumva tuba turi oblige guha iyindi tike nshasha kubera ko tuboneka kubera ko turi ngaha yego abantu benshi iyo batabuje amatike mu agence zitandukanye bakunda guhura n'ibibazo by'uko iyo bageze kuri aeroport bataronka uko donc ubitaho kubamenyereza kubereka ati bijya hano kuno donc ntagende abe umupeiza ashikiye ahantu ugasanga ari karazimira ari karajuragirika atamakuru afise abandi nabo bakabura aho barara bege wanyu mbege mwakira gute uje kubasaba service uvuye mu mahanga mu Burundi mwakira gute ugiye mu mahanga mbega bigenda gute abavuye mu mahanga bo nta kibazo bakunda kugira urumva babenshi babaje muhira hanyuma abagiye dufate nk'ababagiye mu buzi Dubai Picture and Travel turirasira neza yuko umunsi wawe wo kugenda hariho umuntu wo muri ya company uzokoramwo yaje kugutegera ku aeroport bibaye ngombwa uva kuri aeroport waduhaye ifoto yawe twayihaye wa muntu ayifise mu bamuzinanye ariko arakomunika kuri telefone tuba twayiguhaye nawe twamuhaye iwawe muvugana ugeze ko mu birera ama connection ntaba ari karakora mugabo ugeze muri escale runaka wifi ugatangura kumubwira ati bijya tugeza ari witegura kitegura hanyuma iyo bishitse wa wundi yari kuri programme yo kukwakira societe ikaba yamujeje ikindi kintu tuca tuvugana amataxi arahari hari abataximene dukorana mu Dubai canke ahandi tumubwira ati tora uwo muntu ari ngaha mujane aha naha amafaranga boss araza kuguha canke natwe tuvuge nyene tuyakuya cyo cyose mashobora kumenga umutetesha cyane abakiriya nta kindi twoshobora gukora atari gutetesha abakiriya kuko umukiriya n'umukwe
nimba rero umukiriya ari umukwe uramusasira ukirasira ko watetse ibimota neza agapiripiri atari kenshi umurya ari myinshi muragenda mukamuresha neza cyane gose yego yes ni muri tour and travel muri peak tour and travel no munsi ibikorwa biriko bigenda neza icizere mbega no munsi cibikorwa vyanyu bingene biriko biragenda mukibona gute mbega hariho inyungu hari akarusho canke ariko akuvuga ati reka dushigikire ntacu gwaruka bw'u Burundi bo akarusho koko karimwo ariko ico nishimira nico hereje ko ndakunda no kubigira abakiriya ati je ndikiraro canyu ko hari igihe ubwira umuntu ati noshobora kukurungika muri Canada akaraba kuno ngana akaraba nyene niyambarira ubupira akavuga ati we niwe utari ukeneye kuja muri Canada kutaragenda mugabo nimba niyemeje kubabera ikiraro shaka mubanze mugende mubanze mugende ninabona nafashije abashoboka nkaruha canke nkaba ntakibishoboye nanje ndashobora kuzovuga ati reka ndabe ahonja canke bikimeze uko bimeze ndigumiye ngaha fashe ugwaruka rw'igihugu abakeneye amaserivisi atandukanye batwitura nta bantu bahora bakujajinga canke bavuga ati wowe koko ntavyo ushobora bino bintu nize ntambamye umaze guhura nazo kubijanye no kuguca intege ntivyobura kubera mu maviza nta sample rusanovuga ngo ibaho rero nibutsa abantu yuko nshobora no kuguhamagara ngo no gutwara aha kuko maze gutwara y'abandi mugabo wewe waza nibikunde barabonye vya Serbia barabonye vya Dubai ntivyazahagaze kubera habaye intambara ushobora guca unjajinga ngo ba bantu barabesha utabanje kuraba impamvu hanyuma ndashobora kuguhamagara ati ngo tuje mu Bubirigi kuko mfise twiyo ubwo iyo twiyo ntizokwamaho ahubwo ababangutse ni opportunity iboneka ujya rero abangutse akavuga ati aba bantu mpora numva babavuga reka ndabiture uwo turajana wawo ndacaguma avuga ngo je ngo nibabanze bagende ngo nzoza kuza ibintu byaramaze kwanka niya twituye ugasanga ntibikunza agacavuga ati babantu ntibashoboye ababa bazi ko dushoboye yumva baramaze kwigira yego uno munsi murafise ibishinga nahe byinshi kumbura ushobora kwemeza ati muri Peak Tours barakora neza ibikorwa byabo ni sagasesheshwa muri pe samajambo yonyene bo nta muntu yishima ariko nibaza kaho hanze yego aho hanze nibaza yuko abo dushingira intahe batobura kandi nibaza ko aribo benshi iyi adresse dufate iyi meri genda yikoreyemo imyaka irikiraba 5 benshi mu restaurant baguma bahindagura yego baguma bahindagura ama adresse yego uvuga ngo ndamaze guhindura umuryango mugabo ndacari ngaha muri meri bisigura ngo twogirana ikibazo ntiyandoneye ngamburi hanyuma turafise ibishinga ntahe byabo twatunganirije bikagenda neza turafise n'ibishinga ntahe byabo twakoreye ibyagenda neza umugabo kamema aho bari batavuga ko bibwe basubijwe amafaranga yabo nimba twavuganye ko bazoyasubizwa basubijwe bavuga ati nukuri viza namusavye nto yampaye mu gudufaranga twatuzwe uno munsi kugiza ubunya ni mumaze gufasha abantu bangana gute gukora ingendo bamaze gushikayo rero nibaza ko nkuko nabikubwiye ngira mare imyaka irenga 8 nkora bino bintu rero sinobaharura ni mu mpande zitandukanye mu madomena atandukanye nk'amajana ngaho gereranije bayije natanguye kubarungika mutaramenya ko bajayo uri mu bambere buri je nibaza ko ndi mu bambere kubera kuva nka 2020 nararungika abantu bagiye kurondera ubuzi Dubai haba no kubaronda hari ukuntu bagenda ku mavizando visite mugabo tuzi ko basha baronka company baza gukorera tukabafasha bakagira urumva rero guhera ico gihe gushika no munsi ndashobora kuvuga ati reka dufate 1000 nibabuze ciye mfata by'amatike n'ibiki n'ukuri ingendo maze gufasha abantu batandukanye twakira abantu ku giti cabo abadandaza umuntu wari we wese turafasha abo muri guverinema barabizi bambonye isura bashaka kuvuga ati yego ni wakunda kumfasha turamwemera ama ONG iki ni byinshi uremewe rero cyo nibaza yuko muri iyi domaine nko kubijanye n'amatike nta kibazo gusa yego kukijanye n'amatike nyene nko ngomangaruke kandi iyo umuntu yaguze itike muri peak nta ma programme yiwe igahinduka peut-être yagombaje gahunda yagombaje ko muraheza mukamufasha guhindura itike canke agasubizwa bivanye n'ingene gahunda za muhinduka cyane gose hari igihe programme ihinduka bimuvuyeko kugira ngo itike yiwe ihinduke hari hamande bamuca ayaduhaye turamutunganiriza akaja ku yindi programme naho nyene birashobora no kumuvako hanyuma ugaca usanga nta yindi programme avuga ntavuga ati ko vyase sinkigiye no gusubizwa aca asubizwa nta ngorane amusubiza neza mu mahoro
hari ivyo turabana bagiye ko ndabimenyereye turamuharurira tukanamwereka aha twakuyemo iki twakuyemo iki bigendo ku twaca tumusubiza murabizigirwa adasubizwa turamwereka impamvu adasubizwa tukamwereka n'abashobora kwitura kugira ngo yumve ko twebwe tutamubeshe kugira ngo dushobore kumutwara uburyo bwiza peut-être yaratevye peut-être igihe cabaye kirekire cyane ariko hariho n'itike zidasubizwa burundu yigura bizi kubera ndabimenyereye uba urayimubwira iyi tike ushobora kuba washimye igiciro ni sawa mugabo ukagira ikibazo uzosubizwa ukahindura ukagwara uzogura shaje ari amatika ameze uko uwafashe risk uyiza ariko yego muri make murabizigirwa umuntu ashobora kwizigira yego ijambo rimwe twobwira abakunzi ba African TV aho dusaba jeune benshi badukurikirana dusobanura bakuze benshi bakeneye ubuzima mu mahanga aho bari benshi bahora bavuga ati Canada ubu vyaranse burundu iki kintu babwira ikiziro bari mamuniki nabivuze ubu nuko wari we wese yumva yarayi ngaho azi ko bitagishoboka ashobora kuza muri Peak Tour and Travel tukasubira tukagerageza amahirwe kuko biracashoboka abashaka kuja muri Canada inkono ngiyinya irikira togota bigomba bishi iture Peak Tour and Travel nibo bonyine bashobora gufasha no musi ugwaruka kaja muri Canada akara nkubuzi aho benshi barabonye yuko vyamaze kunanirana ariko no musi birakunda no musi birashoboka nta handi rero atari muri Peak Tour and Travel ndagushimire cyane turakoze cyane kandi mwakoze kuza kutuganiriza yes nta kindi kibanza atari muri Peak nta handi bantu bashobora gufasha kugira ngo urugendo rwawe rushobore kugenda neza atari hano onye ikibanza ni hehe hano onye aha dukorera muri Meri yahoze ari Hotel de Ville mugabo ni chef-lieu ya province ya Bujumbura yagutse hanyuma tukaba dukorera hasi mu Gifaransa bita rez-de-chaussée mu biro bya 13 biro numero 13 iyo bigoranye kubera ko ari hanini hameze nko mu isoko urashobora kugera ku muryango ukabwira abasekirite bari ku miryango ukababwira ati dushaka biro ya 13 canke nkuko nabivuze nitwa Vincent ukababwira ati ntwara kwa Vincent baranzi baca bakuzana canke hariho ama numero de telefone hariho 69 130 203 bashaka guca duhamagara tukaca tugutora hariho 76 035 635 039 Ego. Yes, merci beaucoup hose dukurikiranye kuva ku ntango gushaka kumpera. Asante sana.